no ku munsi w'ejo tubiraba iyi match nibidadanura turamenya yuko ibyacu birangiye nubwo dusigaje nka 1% y'amahirwe amahirwe yiki yo kubandanya izo nkino ariko biragoye ariko izo nkino uzivamwo gute biragoye kabisa none kiki we ngabo uri kurumviriza nivyo ndiko ndavuga nuri kurumviriza nivyo ndiko ndavuga je ndiko mvuga ico duharanira twebwe yego ndacumva ndiko mvuga nti tuzogira iyo bira ingene ibintu vyagenze kuri izo match zose tuvuga tuti ibi birarangiye turavuye muri izi nkino za eliminatoire za Coupe du Monde turabe muri rusange vyagenze gute ivyo two turavuga jewe rero ivyo ndiko ndavuga ntibijanye n'amanota nakubwiye kuvyerekeye ko ivyo ivyiza hari vyiza utoshika ko utabanje kubona ijya classement nziza nahereye yari yampera ko kuvuga yuko iyo wabaye nko wa gatatu inyuma ya Gabo na Cote d'Ivoire ugaparvena gushira inyuma yawe Gambi na Kenya ico ni gikorwa kitoroshe Kenya na Gambi buriya ntugire ngo tuzopfa kubashira inyuma yacu nubwo ubona turiko turagira ko dusigaje inkino zibiri gusa urabona nko dusigaje inkino zibiri zabo nyene tukuvuga kugira ubishobore ifo gutsinda bonyene dusigaje oya Seychelles twarahejeje retour oya Seychelles ntitwakiye match ya mbere tuyitsinda tuva 2 ku busa oya byari bine ya kabiri urabe neza iya mbere hamwe ni ya kabiri Seychelles iyo tutarakina zose ni Kenya na Gambia sawa hanyuma ariko ico nariko ndakubwira nuko duparvenye kuba donc au final tukazosanga equipe hariye nk'umukinyi umunyegori yakinye nka match zingahe defense ntiyashoye guhinduka uko niko equipe iba yiyubatse kuko mu kugira ngo bagaruke hariyo improvement iba yarabaye hari umusaruro baragwaye nawo wagiye uragushimisha hari ishusho babagwaye bakakuvuga bati aba none baratanguye kuba pangwa kumwe ko Grand Nation tuba tuzi tuti none nk'ubu kiki ubu byukuri ntituzi yuko Espagne buriya Espagne vyahinduka vyagirane muri mondial hari abakenyi batandatu bayo tuzi bazoba bari mu kibuga Lamine Yamal ni atabata ukuguru kwaravunitse ngo kuna cike gose azoba ari mu kibuga Nico Williams azoba ari mu kibuga Pedri azoba ari mu kibuga umunyegori Unai Simon abari mu kibuga ariko kandi hari ikindi kintu hari abantu ushobora kuduta ko bashobora kuba batari mu kibuga mugabo ni ari richesse ya effective uranyi campagne ya eliminatoire iriki kina Zubimendi kubera ko Rodri amaze umwaka adahari aba rero Zubimendi ni aba atakiri mu kibuga hakaza Rodri ahubwo Espagne izobigize ciyongereye yapani kigabano hazobagarutse wa wundi d'experience gusumvya ahari muri defense Dean Hudson ijana kujana ndisiri ko azoba ari mu kibuga kuri kabiri Pedro Porro azoba ari mu kibuga kuri gatatu Natabari Balde azoba ari kukulera iyo ni richesse ya effective niko bimeze hakaza abantu nka Daniel Mo bizovana n'amaforme yabo mugabo nabo nyene bagwanira umwanya nabo ba Mikel Merino batsinda ama triple siko bimeze hanyuma mwigori nabikubwiye ni Unai Simon na Raya bazogwana uwo mwanya none waje mwe nakagaho ka Barcelona abanyegori batatu umunyegori ashobora umumenyeza ashobora guhumiriza uwateretse mwigori wese amusamira neza cyane rero equipe ikomezwa no kuba umaze kugira abo wizeye aba basuye bakaba inyongera mugabo atari bimwe uvuga ngo burya hari ikintu gitandukanye hariyo kuba ufise kukulera mwiza na Balde mwiza abo babiri ntibagire garanti yo kuba bokina match zose kubera ko bose ari beza mugabo hariyo kandi kuba uvuga uti mfise Bukuru Keita
ariko nashimishije reka dusubire muri musonga tuturayiko aho bukirondetse ivyo biratandukanye rero ivyo biratandukanye ico navuga rero kumumenyereza muri izi match ni ya Parvena kuba afise nk'abakinyi ndwi yabonye kwaba amaze kuba arabo ku mutima aba ni pangapangwa bamwe bitwa pangapangwa ko niko equipe zubaka pangapangwa ahubwo mu nyuma hakaza ikintu cyo kuvuga ngo nyimba Onezima shwa kuduta ku mwanya wiwe nuko nawe twabonye Mateo yaradugije gwego nawe nyashobora kuza akaduha ivyiza akaduha iyindi option yuko mu gihe naho Jonathan yowe yagize imvune mugivyo bikaba ibintu si ibintu bituma Jonathan ava mu igoro oya mu gihe uvuga uti ni garanti ubufise ndamufise ni mwiza mu igoro n'umusubiriya ni mwiza mu gihe ati birashobora gushika usanga aragize imvune canke yagabaruke bifora bati ndafise uwo ushobora gushiraho komsa uko rero niko mbona equipe ikwiye kubakwa ariko buri gihe twe tukagira tuti ikindi cyanyuma cyo kubakira tukavuga tuti twe turafise identity campaign yino eliminatoire ya mondial meilleur buteur yarinde hari equipe iragira identity y'umuntu yamabazwa ibitsindo byinshi eske igihe byari bifatanye cyane umuntu yadadanuye match ninde yashaka kubitsinda ico nikibazo nabo satize dufise dushobora guharuruka ubwo tukavuga tuti homwe ninde yatanze pass decisive nyinshi umwe tuvuga tuti bana uyu ni créateur dufise element nka Girumugisha Jean Claude ujya tuzomugenderako forme niveau club nziza ubuzima bwiza ivyo byose biruzuye kuri we ako turacafise ikibazo cy'umuntu yitwa Nyange Yusufu murongo no munsi ejo kamubura no munsi yari mu leader wa equipe nationale muga ivyo ni vy'imvune navyo ntushobora kubigira muga uri kuraraba aba absakesh ico ni kintu kiba kigize urabona nko ari wa muntu dukenera cyane ushima bikomeye kuri Nyange ni wa mukinyi nk'ubu selection abantu ntibagitangazwa nuko ataje ko aba yabuze tumaze kubimenyera no bo biva ku bintu byinshi n'umuntu agira imvune igacimenyekana cyane gose ubwo nyene bitandukanye nuko nka Eldinho yogira imvune ushobora kumara n'amezi abiri tutara ataho bizi kubera amakuru yo muri club yiwe muganyange agize imvune intuzenya ibinyamakuru byose birandika kuva mu Faransa gushika hariya ariko kandi abantu bagaca bavuga bati amakuru agaca sohoka zomara amezi abiri urumva muri ayo mezi abiri nyimba twimirije match kanaka abantu baca bamenya yuko ico gihe atari hazobari mugabo nawe tumubura kenshi kandi si vyiza kuri twebwe tuba tumukeneye kenshi ahubwo muri uko kubaka equipe rero hari ibintu bigira identity uno munsi washaka kuvuga uti equipe ya Maroc Ashraf Hakimi abari à l'origine ya passe décisive aba ba Brahim Diaz ubuzi ico bazokora uravuga uti ico bashobora gushikako cyose bashaka kugishikako n'uyu rero muri no campagne ya mondiale izi eliminatoire turetse vy'amanota tukareka ibiki turashaka kubona umusaruro wavuye mu bakinyi kanaka kuburyo tutangwa kuvuga tuti nyimba dufise target ya kane turafise Girumugisha par match aratanga pass decisive zibiri no kuvuga nyimba tuzoa turi muri poule ya Mauritania na Egypt nande ebano y'umuhungu arashaka kugira icakoze ngaha ukagira umukinya afise amaze kubamenyereza ko ari cakora chaque match iya hari ateza kandi bikagaragarira muri statistique surtout muri izi match tuvuye gukina muri inde muri eliminatoire za Coupe du Monde donc eliminatoire ya Coupe du Monde niyo ikwiye kuduha ishusho yivye dushobora kuja gukora hariya ko je nemera tugasozera dutsinze Gambi tugasozera kandi twe ntitwatsinda Gambi nta kenyizo tuvana ngaha koko Kenya narabonye iri faible cyane iri faible hari iwabo mu ama equipe mu karere ari ma equipe atabaye meza cyane muri ntuzenya muri no izishane
Shane urumva kuko Shane rega bakinisha bariya bobo kuko Shane bobo bari bagerageje kuba bambere muri pool yabo ariko bavuye mu kandi ejo bundi nayo Gambia bakubise ubutinyagaza bitsindo bitatu ni byinshi cyane ku muntu agutsindira muhira musangiye groupe kandi vyitwa ko muri ko mugwanira ibintu bimwe bo ibyo rero twari kuvyerekeye ico intamba ziriko zirubaka buri ari ibintu biba vague kandi bikunda gushikira ibi bihugu byacu ibi nukuvuga wewe ukinye match ya mbere turavuga ngo objectif no kubaka equipe ngo twe no kuzoja muri kan iyi mondial ibidashoboka iyi niyo kubakirako mu kuyirondera ko resultat nziza byukuzi kugaragariza ko hariya ko ari kiraro byukuri kigutambuza muri eliminatoire za kan kandi utegezwa kugenda ukagera neza ukitwara neza ziraguha iyo shusho ariko iyo shusho mu buryo buri technique mu ma detail haza muri byo ndakubwiye est-ce que umunyegori wawe yakinye match zinga adahindagurika ubwo ntiyaje umwe akonona kuri match ya mbere ukazana wa kabiri akonona ukagarukana wawe bikaguma ari ibintu ukasanga za match zose 10 ziheze ku ruhande rwo mwigori acukemuye ukuvuga ico kibazo nyimbo usize utagikemuye urakijabukana muri eliminatoire zande zakane defense yanje bane baja mu kibuga na parvenye kuba nkinisha bangahe kuva kuri match ya mbere gushika kuri match y'icumi bahindaguritse kangahe egico nico kibazo dukunda kugira barahindagurika cyane abakinyi bacu umuntu yagerageje kuzana ibintu bishasha ni Etienne yaravye introduire arahindagura mugabo nawe nyene agera hano tuvuga tuti trop il faut gutangura bahindagura cyane imyaka bahindaguye nawe warabonye abakwiye kuba bakina match zikurikirana beza hakaza ababunganira beza babasubiriye mu govuga uti beza banje nzanara abatoye uko no munsi turashobora kuronka Weymans match kwikana tumuronka Klaus akaza bari ku gwego gwiza hariya iburaya tukamuronka Klaus match imwe iyindi match twasuye kumubura ivyo bibere ya perturba ucuba ibyo a un certain temps bibe muka kugiye kana kubitorera inyishu yego uteburonka umukinyi hari kibazo intamba zifise kitava kumumenyereza nta richesse nta qualité dufise nta qualité nyinshi dufise mugabo iyo amaze gukina ama match menshi yo mura trancha muri babandi nyene ufise mu bushobozi bwawe kuko ntugumuhindagura ngo uzoteburonke Vinicius Junior ntugumuhindagura ngo gushikana mini yamarabaye umurundi urumva ngo nawe uzo kumugerageza oya uhindagura ariko uvuga uti reka ntebe ntore mediane ni kintu gihinduka n'amashangement yo muri match kirahinduka ariko omwe mediane ya batatu gira batandatu uvuga ute bana jewe sinzohora na batatu mugabo mfise batandatu nshobora guhinduranya mugabo nitubone muri abo batatu gushika kuri match ya gatatu hari abantu twabonye batakibana sélectionner batakiri sélectionnable ebana mu nyuma naho nabandi batatu mu zindi zitatu nabo ni bakiri sélectionnable match 10 za eliminatoire mondial zirangiye noneho hariyo nk'abakinyi muri batandatu bategezwa kuba warubatse muri mediane harimo ahubwo batanu bafise selection zibiri zonyene muri match 10 aho buri kureshwa mu buryo abantu batabona uburiko urahisha ko ataco wubatse bikazoje kugaragarira inyuma muga ku bantu bararavye ama detail hari ivyo jewe kiki no kwevaliwa nkavuga nti iyi equipe irafise ikigiye gukora hariya ariko yubatswe muri no mondial turi kuravuga burya biragoye gusohora bantu ubona bo bakuze ingene winjiza bamwe bashasha je bazi ko cyo kibazo dufise ngaha mu ntama mu rugamba ukavuga ati mbe no musi nsohoye exemple basi nsohoye Shassir ne introduisande uno musi nsohoye Fere ne introduisande biba buhoro ivyo byose yive ni ya risk badafata avuga ati jewe Sangwa Patrick Fere ni yagenda kwintroduza Bukuru Keita bizoba ryari
nico kintu rero mbona kiko kiratugora ariko twizere yuko ibintu bizogenda akarora nico ndakubwira no munsi urashaka kuvuga ati mbega gira umugisha Jean Claude sivyo nimba ashobora kumumenyereza kuri nimero 10 eske Shassir nzomusohora gute Shassir peut-être arafise iyo experience ashobora kunzana kuko ikibazo narayimenyereye cyane ayo gira umugisha Jean Claude gasanga kumbe nta selection na 10 cece urasitano afise kumintroduce ibintu byose ugenda buhoro buhoro uno munsi fere novuga yuko generation yiwiwe iri kwiragenda naba gute uyu Christophe Ndwarugira nawene generation iri kwiragenda ni ya Saido bari ko baragendiye ba Cedric Amisi baragiye rero vyumvikana hari ukuntu uvuga uti ukungene nzomusohora n'uwundi nzozana ndabigira buhoro buhoro ni ikinobora ko ariko arubaka kizomufata igihe na cone kuko munsi bashobora ati okay Christophe Ndwarugira agiye ndazana Marco Wemans eske we ari urwego gwiza nico rero mbona yuko uno munsi gufatiraho abakinyi bari benshi beza urashaka kwiyumvira Marco Wemans ndamuzanye bigenze gutya kumbe no arashaka kudogira imvune na wene rero ivyo birashobora kugorana kubona kuri dusigaze match zibiri ikibazo cyo gukura si kibazo ikibazo cyo gukura si kibazo utamenda afite imyaka inga arakuze gose imyaka 40 ariko ikibazo nuko gitanga umusaruro siko Di Maria ntiyavuye mu kibuga ubu mwanya wihaje mwonde si ba mansi utatuono sasa hariho ikintu iyo ata quality zihari iyo quality z'abakinyi zihari iyo igihugu kitakenya abakinyi umukinyi gukura si kibazo arashobora kuba kuze agitanga umusaruro yego nakarore ka fere uno musi ushobora kurondera muri abo bitwa ko bakiri bato ukaronde umuntu amusubirira ukamubura kabisa sino kurondera umuntu amusubirira kuko umukinyi ntategezwa kugira kuba victime y'imyaka afise ngo ategezwe gusohoka umukinyi asohoka mu kibuga ruko atagitanga umusaruro yego ariko kandi agasohogwa n'abakiri bato bashobora kuza bagatanga umusaruro nk'uwo yahoraguha donc bimwe bavuga kwinjira mu makanda guhonyera mu makanda yiwe uno munsi mu myaka ibiri hetse nta muntu yarazi ko twotunga intamba zidafise Saido zidafise Cedric Amisi zidafise na Makenze ivyo biracabaho twabona mega biragoye ivyo biracabaho uracibuka abo bantu ko babuze mu ntamba turacabona liste tukavuga ngo le grand absents le grand absents ngo naba iyo mvuga nta yihari urazi impamvu none staff y'intamba canka club menshi agomba gukora kuri sentiment z'abafana oro abafana ntiturabahinga abafana sugwego ruri technique ruzi gukontrola ico kintu umufana nta mufana numwe akurikirana umukinyi muri club situ muri ibi bihugu byacu bigoye no gukurikira abakinyi bacu nimufise bane bari mu Rwanda match par match uzibakoze iki Abedi Bigirimana urazi ivyo akora semaine par semaine mugabo umenyereza arashaka kwidebrouiller akamenya umumenyereza arashaka kuyagana coach wa equipe yiwe no kuvuga umumenyereza muri richesse ya effectif y'intamba no muri iyo qualité nyinshi canke nkeya abafise ivyo akurikirana abafise ivyo ashobora kugirane gushonashona sasa wewe umumenyereza canke uriri muri riya organ technique utegerezwa kumenya yuko ivyo uri kurakora umufana tabitahura ari ya mpamvu ari kabijije ukutariko sindi kuvyumva erega abandi batari kibazo nitwebwe abamenyesha makuru buriya rero twebwe abamenyesha makuru turavuga ibintu byinshi tukavuga kandi ni confidence nyinshi ariko mu byo tuvuga hari byo tutazi
nubwo tutarabakoca umumenyereza ashobora kugira arashobora kuba yarinye ekipe ukabona aragufatiye cyangwa araseleksionye reka tugume mu cya selection nico twayiko turavuga araseleksionye ejo bundi uwitwa Etienne contre ekipe ya Namibia imwe ya mbere niyo yabaye match ya mbere tubonye agize effective kiki amakuru avuga yuko mu ntamba mu rugamba ba boss baba bo muri federation bakuru yarasohoye liste bose baramubwira ati coach urihenze cyane kubera iki bari baramenyereye yuko ya mazina gumagaruka nimero imwe ni n'uyu mugabo Jonathan Petetre mu bahari canke aba Onesime nticari gitangaza ko umwe muri abo aza yari fere n'abashukuru canke uriya mupeti yakina muri Zambia yitwa umwe Mkombozi bariya kuri kabiri ni Waymans nande hagati mu kibuga Bigirimana Gaele imbere yiwe sinzi ngo Saidone bazongeza panga nimero 10 nimero 11 ibintu nk'ivyo aza introduce abande abana bakiri bato ba Miss Cedric kuri ndwi kuri Amisi uriya wundi kuri 11 ibintu nk'ivyo nibo twari tumenyereye wabona habuzemwe batatu muri abo mengo birapfuye ati biraciye umugabo hari ico bita fin ya yego kabisa ibihe bikavaho akazi bindi sasa ivyo biroroshe kubibona mu Faransa kuko Faransa babanza gukubitwa gatatu ukabona ikintu kitahora kibushikira ariko kuri twe bihugu vyama bitsindwa imisi yose twe dutsindwa kenshi ko twe dutsindwa kenshi kurusha uko dutsinda gare zitambi nyinshi kurusha izo turonka nziza kuri ibi bihugu vyacu ico kiragoye kudekuvura ko hageze kuko haba impinduka kuko turatsindwa indi nyene ukibagira kubera ko umuntu yatanguye kwanga na Cote d'Ivoire bimwe tuvuga ngo twagerageje ariko ugasanga ngonde ngo Amit Cedric ngo yateye ikorosi ngo yakubise icobo ukumva niwe gitangaza ashobora kubaho mugabo uwitwa Etienne ico turakimushimira yaragikoze yarubahutse kuko yarirengagije uko ibinyamakuru bishobora kuba bibibona uko abafana bashobora kuba babibona akora akoresheje ijisho giki baze ko na bamwe muri staff iyo batumvikana na kuri ico ca selection ni wowe umukoca kabisa izi nizo kalite za ba Luis Enrique araza akabona igikenewe nta gitinya akagikora kuko wewe n'umuhinga yakibonye ntibikeneye ko bibona isi yose ahubwo baragikora akakiryamako mwe muzokibona gitanze umusaruro nico Etienne yakoze yintroduce abahungu bashasha gusa nawe kubera ko vyari ibintu bishasha nawe agenda hindagura zana banaka uziko ba Abedi bari introduce kera ariko ntibakina kuko umumenyereza yararabati Abedi ni mwiza muganda mukirisha mwanya wa Saidon ntibazagira abarundi ntibanyica Liyongoro razige yayatumwe ko kera kabisa ariko match ya Namibia abantu bose bavuze ati coach turemeye icukoze turemeye icukoze buriya uriya mugabo nawe yagiye kugira ikibazo nk'ico kuri match ya Cameroon kuko abarundi ntibari bwacumve neza bazi ko yagiye kugarukana namwe ibintu by'aba Saido asubira kuzanamwe abantu nk'abantu ariko nyene wicanga abantu nyene baramuremereye avuga ati reka mfume ntsindwa nazanyemwe babantu babo ntihagire icitwazo bagira haraho hazamwe nyene ibi bihugu byacu ereka birabikishoboka yuko hazamwe na pressure y'abantu bagusumba bakuyoboye sibuze ko arico cabaye yego nta wizi sibuze ko arico cabaye iyo influence l'experience y'aba basinya bakomeye ndabakinishe kuko face à des joueurs bakomeye kumbure nka Saido ntibazonkiza babamenyera avuga ati jaba ntibankanga ico rero nagomba kukubwira sikindi Feresi generation yaba baza baragiye kubera iki wagihari no musaruro aracatanga umusaruro
nta mpamvu rero yo gusohora umuntu kubera ko akuze kandi agitanga umusaruro ubwo buri mu bakinyi benshi mu bihugu byinshi n'ibihugu bikomakomeye bigira abakinyi nk'abo uvuga kumukurayo kabisa wa hari abakinyi ba staff ku gatwe kabo kuko bagomba kuruhuka nk'iburaya bo bavuga ati ndagomba umwanya namara ndagomba kubandanya muri club mugu umwanya namara muri national ndi waza kuboneka nzowuhindura umwanya marana na famille bariho benshi iburaya nizo ngingo bafata kenshi ariko Fere nturi bumuzizi imyaka yiwe kandi agitanga umusaruro ngo asohoke ndi warugira Christophe nturi bumuzizi imyaka yiwe kandi umusaruro ukiubona ngo umusohore kubera gusa ngo akuze ariko kandi niyo uramukuru nabasohoye canke uvuga uti reka batangure kugwanira imyanya abariko baraduka mu myanya babo barazaniye concurrence barakomeye kuri ugo gwe hari biriko biraba nk'uyu muhungu uyu ni Klaus kinyi mwiza cyane umukinyi mwiza cyane bamusangari hari ibyo ushobora kubabonamwo baza ikaba abani bashasha ivyo nivyo umuntu abakeneye kugira ngo umenye abasohoka mugabo c'est pas seulement ko umuntu akuze ategezwa kuba atagitanga umusaruro ariko kandi umumenyereza ategezwa kuba ari capable yo kuvuga ngo jewe nyimba taco nkikubonako hakaba hari umuntu ari karanzanira ikintu gishasha ndamu umwanya kuko none munsi twovuga yuko ugira twari twiteze ba Mudela Akbar ko baza ariko baje baduha umusaruro mwiza par exemple urumva rero Michael Wymans ari muri club nziza imyaka iracamurekurira buriya ariko akina ku rwego rwiza uyo kuza guherekeza baba petit bakajana ni kintu ciza cyane rero je nibaza yuko kugira tuzomenye simpaka buriya twe twaba tugomba kwidoga match ziheze muga hari ibyo ushobora kubona ava jewe match ya Gambi ndiyo centre ya match muzo dukinye zose muri eliminatoire ya mondial niyo match jewe igiye kunyereka ubushobozi bw'intamba mu rugamba gusubira muri za kan ukaba ati ya mbo dufise kuja muri kan 2027 irashoboka canke espoir arashaka kuyigira muga nyimburi incapable gutsinda Gambi na Kenya ngo bakore kamanota 6 Gambi yo twayitsinze muri ale muga ni match ni equipe ihagaze neza ufatiye ku musaruro wakuye kuri Kenya biragoye kwizera ibintu byinshi donc rero iyi match tuyitsinze tugatsinda iyikurikira ya Kenya uri kuranyumva kiki hari ibintu ushobora kuvuga uti ni hari ubushobozi dufise hari ubushobozi dufise bwo kugenda guhangana n'izindi imbere hariya n'izindi hari ubushobozi dufise urashaka kuvyizera hagacakurikira iki ugaca uvuga uti ariko iyi kampanye iheze abakinyi bahindaguritse ku rugero rungana gute umumenyereza eske arizeye ko afise nyimba hariho na byinshi byahindaguritse nibibe byarabaye muri zitanu za mbere ariko zitanu za nyuma kuvuga uti hari agastability hari akantu harimo babandi batanu cyo batavamwo equipe yubatse kandi waje kuraba n'imyaka yaho ugasanga ni imyaka myiza ugasanga ni imyaka myiza ico kiruko rero ikindi kigoye umumenyereza match ya Cote d'Ivoire yakinye ibintu bibi cyane atanishusho bishobora kuguha byugukina imbere ya Gambe kuko ntushobora kwibaza ko ibintu yakinya zibira contre Cote d'Ivoire waza kubizana imbere ya Gambi zo bari match zibiri zidupfuye kubusa yobagize sheki komeye rero nuko ni iyi match za kuba kuri no munsi isazi 3 z'ijoro urayuko ari igihugu gene ca Gambia ari muri Kenya zo gukina rero ni match nkuko tubivuze ni match yo gutegura twaraba mbega bimwe lo coach Sangwa Patrick yemerera abarundi ati jewe ndaje kubasubiza muri CAN kuko narabonye yuko umugisanga gw'intamba rugamba urafise abakinyi beza kandi bashoboye gushika kuri ico kintu rero cyo tumurindireye ko iyo turaba match twadushaka kubona tuti mbega uyu mugwi twogira cyacizere yuko ushobora kudushikana ngaho iyo byose bavuga ati bivana ingere tuzotomba ko
pempo twotombora kose twovuga tuti tuzohangana nabo tuje muri CAN kuko yo bari eshek komeye cyane gose edition zingahe zikurikirana ntituje muri CAN kandi tubona yuko umugwi wiwacu umeze neza rero nuko muri kano kanya ni muri groupe ya fe ubona yuko Cote d'Ivoire mu ya cambere na 19 Gabon ya kabiri 18 ama Uburundi twebwe turaba gatatu mu 10 Gambia ni ya kane amanota 7 Kenya ya gatanu amanota 6 Seychelles ya nyuma ifise ubusa ku manota rero vyumvikana kuri no match ndabira ni journée ya kangahe ni journée y'umunani buri mukuri ahubwo ndabira match izibiri za Seychelles ukuntu twazitsinze nyibutse match za Seychelles ngece ndakurabira ingene twazitsinze kuko hariyo twatsinze 4 kuri kubusa kuko Gambia twayitsinze 3 kuri 2 yo mu ntara yo twayitsinze hamaca turaza kuri Seychelles hariya match ya mbere cyandabwiye ingene Seychelles uko yatsinzwe na Cote d'Ivoire bitsinda 9 vyose ko Gabo twavuye 2 kuri 1 Seychelles mu kanya candabarabira Seychelles giratsindwa vyinshi na Kenya bitsinze 5 twebwe Seychelles mu kanya candababwira ukungene vyagenze kuri Seychelles maze kubironka neza kuko Seychelles twayitsinze match zose Kenya wo twaranganyije kimwe ku kindi vyumvikana yuko izindi match hariya Kenya twaranganije kimwe ku kindi ndabira Seychelles Seychelles match twatsinze 3 kuri 1 urumva hari tariki 3 kuri 1 yari tariki zinga ngenda kurabire hari tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu uyu umwaka uheze aye yari match ale 3 kuri 1 okay hanyuma match retour uratse ko twatsinze 4 ku busa katurabe Seychelles yatsinze Gabo yarayitsinze twebwe Seychelles nturakina kandi niturakina shakiki yongeye ko ari journée y'umunani gute katurabe hari Seychelles nturakina Seychelles twarakinye match retour twabatsinze 5 ku busa 5 nivyo urakoze cyane ndayibutse hasigaye match ya duheruka iyo match twaheruka gukina urumva hasigaye match zibi hasigaye ya Gambi ni ya nyuma ya Kenya muri izo zose nta nimwe yadutsinda bon ayo manota 10 nukuvuga harimo rimwe rya Kenya atatu ya Gambia n'atandatu ya Seychelles ni 10 nivyo urumva ngaha abo tugiye gukira muri izo nkino za nyuma zibiri bose nta rimwe yadutsinze twatsinze Gambia 3 kuri 2 Kenya tungana kibe ku kindi twe dufise avantage bwa mbere kuri Gambi ntizobiri wabo ntituzoba turi wacu kuko nabonye nta kibuga bafise ariko dufise avantage kuri Kenya ya match retour ngaha iriya match nugira ngo izotworohera ngo nuko tuzatwagarutse inamba ari ukuntu zishobora no kwigira hakubona avantage yuko zikagira pression yuko zikina imbere y'abafana ukavuga zitakaje match gusa contre Gambi ni equipe ikomeye cyane umumenyereza arasaba gukosora amakosa menshi ifa ko yabona ko yayakoze uraze ko umurundi yamatanga icizere uko tugiye gukina match n'icizere nabonye bagitanze nuno munsi ngo objectif n'amanota 3 urumva ariko apana amanota 3 yukuvuga gusa yugukorera kandi wabibonye no mu ma statistique tukavuga tuti amanota twatwaye nzi yuko turiko dutuma intambi ikintu zishoboye inamba zizogenda zifukame imbere yande ya Cote d'Ivoire zifuke mu maso bakubite niko zimeze zifukamire mbeki urazi yuko malgré ko uratse ko izi equipe zikomakome tutiga tuzitsinda tudaparvena no kubabona mu igitsindo yego biratugora gose kuko uravye Senegal yadutsinze nkuko nyene mwaka uheze 1-0 Cote d'Ivoire 1-0 kabiri je nemera yuko equipe Cameroon 1-0 3-0 equipe yagutsinze 1-0 ushobora kuranversa ukagiya 0-0 canke nawe ukakibona
ko nemera yuko nka Enzere ya Cote d'Ivoire yaye mu bihe bibi byo guprofita ziriya truwaze za Cameroon zozo zari ibara match nziza yari yiwacu ariko turayitaka reka havugwe n'amajambo menshi nyene uba wumva nyene umengo ntibitahuri burya buri kintu cyose abantu bavuga bafise ico bafatiye twari beza cyane ariko burya bwiza bw'igice cyambe bwagiye mu gice cya kabiri uno munsi ivyo twoshobora kuraba kuri match ya Gambia twakinye twahitse 3-2 yari mu gihe cyande cha Etienne Ndayiragije kandi yaracuba uno munsi naho ni mu gihe cyande cha Sangwa Patrick twoshobora gushira ku munzane imisaruro yabo canke imikinire yabo ko hari cyongerekanye cyane cyagabanutse bivanye niyo match jewe singomba gukompara aba babiri singomba gukompara equipe y'umwe wese ahubwo yegerezwa kuba hari ico ategezwa kuba afise ubu Etienne atarafise kiriya gihe kijanye n'ikintu kubaka effective koko Etienne haraho yagejeje kuyubaka uyo nk'umuntu yarabaye muri staff ya Etienne kandi Etienne hari ivyo yaramaze gushiraho biri positive yarabisanze hatangwa kuvyubakira ko twarabonye ko atasambaguye equipe nawe yashika yubakiriye rero mu kiringo c'imyaka 2 ega izi imyaka 2 dukinye na Gambia safe nka dezo kuko ndazi mu mwaka uhetse kuko bariya twakinye match igira kangahe mu zambere cyane za eliminatoire mondial yari Gambia umengo twatanguriye kuri Gambia twakinye hari tariki 16 z'ukwi 11 2023 sinakubwiye izi imyaka 2 presque imyaka 2 kabisa 16 Novembre 2023 urumva kiriya geje uriya Etienne yaragiye gukina urukino rwa gatatu nk'umumenyereza w'intamba ruri officiel kwa gatatu kwa kabiri kuko yari journée imwe twakinyemwo Gambia dukina namwo nande na Seychelles oya na Gabo na Gabo dutsinda biri kuri kimwe ahubwo twatanguye Gabo tuca dukina niyi twatanguye Gambia gombo nabirabereka twatanguye Gambia hamaze twagabira dutsinda urumva ariko iyo turayitsinda kuko ndibuka twatanguye Gambia nibyo kuko ndibuka ibintu byavugwa twaheruka gukina mu eliminatoire za CAN dukina na Namibia twayitsinze 3-0 itugombora 2 iyi nayo turaza tukatsinda igomba idutsinda no ku munota wa nyuma igombora 3 tubiricuye tukavuga tutumugari kari ukayipipe iratsinda mugabo irafise defo y'ukuta jeri minota yanyu deuxième itaramugora go ngo deuxième itiramugora muga cancane minota yanyu mukabona ko mengo iramugora niko kara kantu kavugwa mu mutunengo umuntu yashobora kukura mu vyete uyu rero uyu mu myaka 2 kuri chantier Etienne yarafise ico gihe igatsinda match uyu jenda mu consider nk'umuntu afise inzu yuzuye itegezwa gutanga umusaruro uteye gusakara gusa rero iyo ugombye kuvuga ibihe twakinyiyemwo na Gambia vya mbere ibi bitegezwa kuba biri hejuru uretse ko equipe yashobora kugutsinda kuko duharura ivyiwacu nabo hari byo mubatse imyaka 2 myinshi kandi uriko raraba bo muri iyo myaka 2 bari kwasanga tanga umusaruro mwinshi wihuta kunaturusha kunaturusha aba umusaruro wabo kabisa n'umusaruro ushobora gusanga hari byo bahinduye ugasanga ariko two turaba kuri classement ubona ko tubasumvya tuziganya ibitsindo 5 bakaba baziganya igitsindo kimwe rero vyumvikana kugira ngo batuje hejuru nuko yuko bashobora kudutsinda ibitsindo bya kuri 5-0 rero ivyo navyo bigoye reka tubirindire ariko urumva yuko ni inyubako two turagira mbego no munsi gusa jewe ça fait presque échec ya byose gutsindwa na Gambia no munsi bisa no kumengo ushobora kuvuga ati ibi bintu kabisa ni nkako umuntu kwishuri buriya niho nemera kuko kwishuri hamara umwaka abantu bakakubwira ati ivyo wize ibibazo wakoze evaluation zawe zose amanota atwereka ko ufise 51 kwijana urungururu ni 47 uri munsi ya karongo ariko ibi bintu birimwe akantu katari evaluation mu manota ku buryo utamenye uyu mumenyereza by'ukuri umusaruro w'ingana gute mugabo je ku bwanje igipimo ni kuko ni equipe tungana nirengagije ko kuri classement bo bari hejuru yacu gatoya
classement FIFA bari hejuru yacu urumva ariko iyi muri rusange ni equipe tungana si ya equipe ushobora kuza ngo uronke excuse urumva ushobora gukina ibintu bibi ugamije ko Cote d'Ivoire gutsinda kimwe cyonyere ukibaza ko ari yo excuse mugabe yisi excuse igutsinze score nta excuse ariko kandi turagaruka no mu byo wakinye tukavuga tuti ngaha nta cyizere kabisa nivyo rero turindiriye kubona kuri ino match y'uno munsi mbega intama mu rugamba ziraza kutwereka ikintu cy'icizere tuvuga tuti yamburo kazoze kuja muri CAN ya 2027 izokunda canke turacakekiranya kandi bivaye n'ingene tuza kwitwara muri no rukino rwa Gambia dukinira muri Kenya rero vyumvikana ino pour ya F ni ibi bihugu bibiri Cote d'Ivoire nande na Gabon aba rero no munsi baraza ukina match ishobora kudadanura ibi bintu vyose kuko bazoba basigaje match zorotsinda Gambia dutsinda ikihereza ikigira amanota 10 cyo kimwe nato kuko turushana tuzoba dusonye ibitsiro ko twe tuziganya ibitsiro 5 bo baziganya ibitsindo kimwe oya tuziganya ibitsindo 5 bo baziganya ibitsindo kimwe bo bafise amanota 7 ariko urumva wavuze ati badutsinze rero bisabwa yuko bodutsinda ni muri buri bitsindo bigira kuri 5 ku busa kugira ngo batuje bafate ikibara ca gatatu rero vyumvikana turacafise ayo mahigwe yo kugumana ikibara ca gatatu ariko twacasikaje match yindi komeye ya Kenya ariko ndabibutsa yuko muri iyo groupe nyene Cote d'Ivoire na Gabon bafise match capital kabisa iza kubera hariya mu gisagara ca Libreville muri Gabon aho iyi Gabon ivuga ati dukora ibishoboka byose tuje muri Coupe du Monde kuko birakunda nababwiye ni ibihugu tumaze kuronka bimaze kuronka qualification ni bihugu bibiri ni Maroc na Tunisia ironse qualification ejo bundi rero vyumvikana Cote d'Ivoire na Gabon bafisigaje match zoroshe basigaje match ya Gambia kumburengira ngo hariya na Seychelles uvyumvikana yuko iziri munsi zose ni match zoba zoroshe kuri bo bakiniya muri Gabon bakina muri Gabon rero vyumvikana ino match niza kudadana ibintu tuza kumenya ati mbega aha Cote d'Ivoire yarose amahigwe rero kugira iki yo kuja muri Coupe du Monde canke ni Gabon tubona yafise match ikomeye yaba ari eliminatoire ya CAN twari kuyiraba iri match ikomeye cyane gose yes nuko rero biboneka yuko haracari kare haracasigaye journée ziga kuri zibiri kuri bamwe abandi journée Cote d'Ivoire yabatsinze kimwe kubusa match iheruka nk'ubu Gabon kandi sikera mu kwa gatandatu kumwaka uheze n'umwaka uheze yumvikana yuko ino match kimwe kubusa muri match nkiyo urumva nabo baragomba kuja kugira usanga ari ya manota nyene bari imbere Cote d'Ivoire bari imbere muri match ba Aubameyang bari bahari ba Buanga egifisa abakinyi beza so abakinyi beza ba Lemina bose bari bahari yes nuko ni turavye muri group A harimo Egiputa ni 19 Burkina Faso 18 Guinea Bissau 10 Sierra Leone 9 Ethiopia 6 Djibouti 1 abantu biradadanuka biboneka yuko muri group B RDC 16 Senegal ya kabiri 15 Sudan 12 urumva ko ngaho bigikinika Mauritania 5 ni yakane ya gatanu Togo Mauritania ya Imani Sud Sudan 3 ari muri group B muri group C Afrika ya 16 yakurikwa na Benin ya kabiri amanota 11 Nigeria bimu yabira mwabantu mwe ifise amanota 10 vyumvikana uno munsi ndavuga yuko match ya Afrika y'Epfo hariya Afrika y'Epfo yo itsinda ifise match na Nigeria uno munsi isa 12 ninde Afrika y'Epfo itsinzi no match barushana gota amanota no kuvuga Afrika y'Epfo ni ya mbere amanota 16 iya kabiri ni Benin amanota 11 Nigeria ifite amanota 10 ni ya gatatu rero vyumvikana hivi ino match Nigeria yamaze gusiba Nigeria yagiye ko hivi none nyimba uwa mbere agusumye amanota 6 amanota 6 musigaje amanota 6 nyene yugo
aho ubona ko rero ko bafise urukino rwazo uno munsi ukomeye uno munsi wa 12 nde nande Afrika y'Epfo na Nigeria kandi bakirira Afrika y'Epfo South Africa wonyene ngayibakuye ko Nile izobibaje izobiyejeje kandi South Africa yikuye ko kuba iri nyu umukonkira ayiri nyuma atari Nigeria arizo za Benin ibigiye ni hamwe y'ibiharuro nyene ndabona iyi Afrika y'Epfo qualification kabisa ndabona kuyifise kuko Benin ifite 11 yoyo nta gitsinda zigamye maze gutsinda indwi itsindwa indwi ariko Afrika y'Epfo zigamye ibitsinda 8 bisigura yuko bavuga ati ngaha Benin nuwo yishikira match zibiri za Benin izitsindwa le 6 points igira 17 points ifise isigaje zahe Benin kuri no munsi Benin bafise match nande burya baca bakina na Lesotho Benin bakina Lesotho urumva rero vyumvikana ngaha Benin kuri izo match zibiri vyumvikana yuko batsinze Lesotho iyindi baca bakina nande no Rwanda South Africa bazogenda no kuvuga South Africa bazohereza kuri inde South Africa bazohereza kuri inde kanda kubwire kuri Zimbabwe Zimbabwe nani ya nyuma ni ya nyuma ni no mubanyi ni match izobikomeye mugabo ndabona aramahigwe menshi South Africa no kuvuga yoyo namahigwe gushika bifise mu maboko izohitamwe ko yarekura canke ko yagumana isabwa kuronka inota rimwe voilà rimwe muri abo match abiri Benin bavuze ifise 11 kandi nta wundi ari hagati nga niyo ya kabiri byarahetse ndabona South Africa igiteye ubwo Nigeria kubona Nigeria si muri oya Nigeria yasivye kera yakoze amakosa menshi cyane itsindwa n'u Rwanda niyumviye nuko rero bumva ko muri groupe ijya heje yatsinze u Rwanda muri izo za retour muri uko kwikangura ubukene umva yari ifise amanota ngaho imbere yuko itsinda u Rwanda yarigiriye nabi yari ifite amanota ndwi yes muri groupe D Cape Verde ya mbere 16 Cameroon ya kabiri 15 Libya ya gatatu 18 Angola ya kane amanota indwi ko bifatanya gose Maurice amanota 5 ya gatanu ya nyuma ni Eswatini amanota 2 aba baracanyinyurana difference nota rimwe kuva kuwambesha ku gatatu abacanyinyurana group A Maroc yamaze kubirangiza kera ifite amanota 21 umukurikirana Tanzania amanota 10 difference amanota 11 yararangije Zambia ya gatatu amanota 6 ikayangana na Niger ya nyuma ni Congo Brazza ifite amanota rimwe Côte d'Ivoire muri group F iwacu Côte d'Ivoire ifite amanota 19 Gabon amanota 18 Uburundi amanota 10 Gambia amanota 7 Kenya amanota 6 Seychelles ubusabwa amanota rero vyumvikana ngara qualification iza kuba hagati yande ya Côte d'Ivoire nande na Gabon vyumvikana yuko Côte d'Ivoire yotsinda Gabon ndabona izo bifite amahigwe kuko ibizo bazisigaye zori match zoroshe kuko match yindi novuga ya nyuma izo na Seychelles ahubwo Gabon igifise urugamba izo cikina na Gabon izofikina na Gambia ifise urugamba Côte d'Ivoire ifise amahigwe Côte d'Ivoire ifise amahigwe imbere ikikuri imbere ya Gabon kuko nubwo yonganya inganije izocica kwitorera amanota kwa Seychelles aya Seychelles irayafise kabisa rero vyumvikana ngaha Gabon irafise novuga yuko amahigwe Gabon ifise amahigwe kubera Côte d'Ivoire iza kuza igomba kurondera iryo nota Côte d'Ivoire irafise amahigwe ariko iza kuba itegeza kwitwara neza iyi ni match ncambona yuko nka possession yoyo tuza twamaze kumenya uza kuyitsindira iyi possession zoba ari ku ruhande rwa Gabon ahubwo nukumenya ngo Gabon baza gukoresha possession yabo gute mu kurondera intsinzi imbere ya Côte d'Ivoire Gabon babwiza gukoresha bafise byinshi mugurumva ni qualification Côte d'Ivoire yotakaza yoba igitsi yo bisamaye kuko iyi niyo iba yaratomboye kuri tete ya maseri bagira niyo ari equipe izindi zose ziba zarayitomboye izi za Gabon ziza gutombora Côte d'Ivoire nka classe za kabiri nyene zantuze zibihugo ni nka kujya Nigeria yetwaye chapeau ya mbere
akaba ari South Africa nka classe ya kabiri ekipe iri muri chapo ya kabiri itombora Nigeria mugaga gaci profita mu gusamara kwa muri eliminator ikaba iri kitwara igiko ahubwo ndabira pure ya Cameroon vyifashe gute ni pure ya Cameroon pure ya Cameroon nimwe turabe nimwe nava kufatanye gose Cape ni ya mbere 16 ya kabiri ni Cameroon 15 ya gatatu ni Libya 18 rero vyumvikana uno munsi kuri match z'uno munsi biboneka yuko hari match zihari oya match z'uno munsi Cameroon hari Cameroon na Cape match kumi wa mbere wa kabiri u Rwanda rukina na Zimbabwe muri groupe C Sierra Leone ikina na Ethiopia ni groupe A Namibia ikine na Sao Tome Principe muri groupe H Kenya baza gukina na Seychelles muri groupe F iwacu Tanzania ikine na Niger muri groupe E Kavere bakine na Cameroon iyi ni match za kubadadana match radadano ibintu kabisa idadano itsinda rya D Burkina Faso na Egypt birumvikana ubwo ndabira ko vyifashe muri groupe yabo Burkina Faso na Egypt ni ya mbere nabone aha anye Egypt gatsinda Burkina Faso izoba amanota ngahe amanota 5 kuko imwe ifite 19 Egypt ama Burkina Faso 18 Egypt iragiye hanyuma Togo baza gukina na Sudan muri groupe B match rero yakayobera bahinga RDC na Senegal aba nabo basumwe nota rimwe RDC ni yamba 16 Senegal ya kabiri amanota 15 bana banzambe ubuseriye bwanyu tugiye tububona ubuseriye bwanyu tububona no munsi mufise ubushobozi bungana gute bwo gutsinda ekipe muri imbere muri muhira One Bisaka yaraje Falipu bari muri inyuma ya stade na Korara vuza imiziki aha rero iyi match irakaze iyi match ishobora kuba guha amahirwe gusubira mu gikombe cy'isi bayirongira ngo muri 50 na kikireka ndakubwiza ukuri izi za Senegal atari twebwe tuza zijajara zafise nubwo bari match aradusumba tegerezwa gukubitwa kubera ari twebwe bikarangira zitwariye amanota 3 iyi ekipe ya RDC ihagaze neza ikaba ari ekipe nkuko imaze giye bikora ikigira ico cize rikagira iyo confiance yo kubita Senegal nabi cyane yo ikubita kabisa ikayihereza ico cizere cyuko birangiye kabisa bafise effectif nziza bimwe namye ndakubwira byo kubaka effectif liste ya Congo kabisa ni ekipe ubona yuko imaze igihe yiyubatse iri sur irisire Congo kabisa ni gihugu kimaze kuba kifise resultat nziza kuva muri Euro iheruka muri kane iheruka uravyibuka baronka umwanya wa gatatu bafise ndavuga yuko ibiharuro vyiza victoire 5 nire imwe na defete imwe ndumvikana ni sawa bavyitwayemo neza urabona nk'ubu match iheruka muri Senegal baranganije niyo mahirwe re bafise Congo yakuye inota muri Senegal ntaho yohera ngo iburi inota hehe iwabo muri Congo ngo iburi inota muri Congo bo babagize nibo boba basamaye cyane Congo kutaronka inota canke kunayitsinda ekipe wanganije nayo iwabo iwanyu ushobora kuyitsinda nuko rero bimeze bafise amanota 16 abakongomani abaserega bafise amanota 15 muga izi match rero ziba zitangwa gukinirwa kuri lo mental ya ekipe isumbi yindi rero ekipe ahubwo ndabe match ya nyuma ya Congo bazokina na Togo ya gatanu n'amanota 4 yo hagarika ko bazokina baracasigaje ma match Congo basigaje abiri bose reka nabirabiri none iyi ni journée yandu iyi ni journée yindi bazokina chero kina nyumunana iyi bamaze gukina journée ndwi bagiye gukina ya munana bazoba basigaje zibiri kandi ngaha simbona ekipe yo bahagarika
ndabona kabisa Kongo ngaha Kongo gukina ndabona bitoroshe ntibyoroshe kuko aha Kongo ndabona yuko even match zitatu basigaje harimo ni uno munsi ni zibiri ni zitatu n'ubundi zitatu Togo barafite na Sudan bafite Togo na Sudan urumva ni ya Senegal Sudan ni igoye kuko ni ati gatatu bifise amanota 12 nayo nyere acafu kubona ko mu biharu umengo yozamwo kuko umuntu akurusha amanota 4 hasigaye match zibiri mu biharuro yabigishoboka kiki yo bikunda ahubwo na Senegal nayisigaje Senegal nayisigaje Senegal umve isigaranye iyo ya Kongo bakinye ikacisigarana nande ganatwe burya Senegal siganye Sudan nayo ganatwe burya dutsikeje match zitatu hari mwiyuno munsi ega twagiye tuvuga zitatu yuno munsi duharura yuko twebwe nazo ni Gambia ni Kenya na Gabo tuzokina Gabo tuzokina Gabo turacasigaje match turacasigaje match Gabo tuzokina twagumye duharura ngo ni Gambia le 13 octobre tuzadufise match ya Gabo le 13 octobre tuzobasange wabo niyo match chance d'office ayo namanota tuzobaha bivana rero ziza ko buno munsi Gabo iza kuba yitwaye gute imbere yande imbere ya Côte d'Ivoire imbere ya Côte d'Ivoire ino equipe rero ya Congo ikina na Senegal no munsi bakinire Kinshasa Stade de Martyrs barasigaje Mauritania bazokina muri Octobre 13 bace bakina nande na bazatanga bakina na Sudan itariki zitandatu z'ukwicumi Congo oya Senegal bace bakina na Mauritania itariki 13 z'ukwicumi gusa iyi match Congo itsinze mboni izindi yo zitako izindi ziroshe ko bazitako nkiyo ya Togo na Sud Sudan ndabona Congo yo zitako izo kabisa ni match no fata we ko zokuba zoroshe ariko iyo ya Senegal baje bakavuga ati Senegal kabisa ntiturabe no mu maso ni match kabisa ora yuko aha kuba wifitiye ba Yuan wisameze neza muri za Newcastle office ba beyo ntiyagiye Tuazembe nawe ari harya n'abandi ubona yuko wabakomeye rero nuko muri group twatugeze kuri group nde kuri yari group hariya tuze kurabamwo ubona yuko bamwe group ya Maroc yoyo na Tanzania Maroc yoyo yarahejeje ivyayo Tanzania yoyo yifitiye amanota 10 ndabibutse rero yuko burya izi match za eliminatoire za Coupe du Monde hagenda equipe ibi ya mbere muri pool nizogenda murazi yuko hano ku mugabane wa Afrika twahora tugenda hagenda ibihugu bitanu gusa ariko ubu muri FIFA barongereje batwongera ibihugu 4 byumvikana yuko hazogenda ibihugu bya kuri 9 reka tubirindire tuzorabe ingene bigenda ariko nswa kubibutsa ni Maroc yabaheje kuronka qualification hama ndetse n'igihugu cande cyatubajije Congo Tuanzebe ya Tuanzebe naragenda ko kuravuga Tuanzebe ko ararondegwa na Wan Bissaka nawe ko baramuresha barabe yuko Congo rero ciza cyane ntibahinduka nk'ubu Mbemba Chancel Bemba capitaine abarimwo akaka mutu Sami kamamwo aba Meshak area barimwo umugabo yitwa Mbuku nawe twaramubonye Cedric Kamboni ibisanzwe Yohani Wisa nibisanzwe uyu Wan Bissaka abayaje ariko raba muri bench yabo Kalulu uyu Pikel Piqué nawe menga ujya ntakina muri Nantes Mayele Mpasi yumvire Fiston Mayele
urumva uyu Fayulu n'abanyegori uyu Mbanza aba bose n'abakinyi baba batangwa abaramplashije ubuheruka ni Mayele Pikele Kalulu Gael Kalulu Meshakelia Mbongonda aba bambongonda bose n'abakinyi babo bamaze igihe mbona mwigora ariho hari habaye impinduka gato uyu Berto ngirango n'umukinyi mushasha na munyegori wabo mushasha uyu Berto no munyegori wabo mushasha kuko uyu muri ntozenya ntiyari yakinye yitwa Dimitri Jean Sylvain Berto Yaka yavukiye mu Faransa no mu Binationaux amaze gukina match zinga zitanu za qualification umva selection ziwe ni zitanu mbona ari no mu metereka yabani baba Binationaux akina muri Montpellier urumva ko bafise abakinyi beza bashobora kubafasha ubu niwe munyegori nimero 1 iyo rero ni ibintu biba byiyongereye muri group bagize amahigwe mabi kuba bafise muri ya Mandanda akabacika ariko ugasanga mutoyi wiwe nawe ari mu igori rya Kongo kandi mukuru batamufise yes no kubona yuko ni kuri Kongo yogira amahirwe kabisa ikagomeresha kubana ca mbere yoja muri Coupe du Monde ahiherukira muri za 50 na nikera Kongo icitwa Zaire kuri president Femo Boto Sese Seko niho baheruka mu gikombe cyiza bari ibitsindo 8 mu buta bashikiza mu gasho bose sindo 8 urumva bo bagize amahirwe kugenda bafite abakinyi beza ni kintu ciza kubona Yuan Wissa kubona Bakambu tusanze tumenyere mu migwi ikomakomeye hari buraya twababonye aba Chancel Bemba nabone tuzi ni kintu ciza rero kuri bo nationale yo kuri mu butu ndayizi Zairwa dans la paix retrouvée peuple uni nous sommes Zairwa baba bakurokrit baba bakurokrit jera ziko maranja kuri YouTube nkaraba ma imne yose yibihugu nkiyumvira ntigi nka imne y'Ufaransa urazingeyi la Marseillaise y'Ubwongereza wa aya ntayonze God save the king bahindura the queen canke the king abanyarwanda bafise iyo bitwa ngo Rwanda nziza niko yitwa uko kunisono umengo no muziki wa masamba Jebaze ko imne zose zigyoshe nk'iyi wacu imne ari imne kabisa uvuga nyuma ruko bona yumvise nagosha singovye gusuzugura imne z'ibihugu by'abandi petetre nkundi yiwacu cyane nkayimenyera nkaca numva kumengo niyo igumizana itandukane mu buryo bwose n'izindi numviriza mugabo uzokumvirize zijya imne nimere y'ama equipe yuko akina nawe utumva amajambo umva ari ibintu mengo sinzi zibura kabisa y'Ubufaransa niyo nari nahwibisha kumenya kuko narayikunda la Marseillaise yes nuko rero murumva yuko qualification ya Coupe du Monde Yves twadukeneye yuko hagenda bya bihugu bikomakomeye vraiment nivyo bukeneye kuko c'est vrai amahirwe zitayatse bamwe ariko iyo wumvise dufate nka Côte d'Ivoire ukumva Egypte nayo ne ego ukumva Maroc sivyo disons tura Senegal kuva Senegal Congo rero ubimenye kuvubunye oya Congo rose amahirwe yo bari sianonere kuri je ngomba Congo Afrique de l'Est nyene Boss John izarasera ziheba winjizi za Congo shazosohoka ndakora yewe muri kani heruka nta mayo Boss John yadandaje kurusha za Congo uyu mugabo Sebastien Desabre abakwa kuri ibintu byiza cyane gose cyane rero byumvikana abakongo bari yewe Congo bagomba kugenda ega na Uganda biracashoboka
nuko idakine no musi tutayiganiriye tuzengaruka ko yico kandi biracashoboka biracakunda nukurinda twaraba ariko ni izi match zitatu za nyuma urumva yuko bizodadanuka mu kwezi kw'icumi vyumvikana yuko turacafise ayo mahirwe kuraba ibihugu bizogenda mbega ibyo bintu byo kuba ngo dugenda guseruka nindabaze kugera akagitwara umuntu amerita kugenda ni Maroc yonyine zindi zose zirafite inata gose kuko Maroc yarerekanye ati mugabane wa Afrika wasuye kwikomeza kugera muri demi finale bari bavyiteze naco gituma kumbure batsanga zisigaye zose tuze turabisanya tugerageza amahigwe n'intamba zitebe zishikigwe na zone yes nuko rero na Algeria na ndetse n'Ubuganda ko turavuga Ubuganda bose 15 Algeria 19 biracakunda n'Ubuganda biracakunda ari Tunisia yamaze kurangiza Tunisia yararonse qualification izo muri Coupe du Monde hama aho ni muri group H aho nta byinshi tubivugayo Ghana nayone iri mu mahigwe nayo ko Madagascar 16 Gabon 19 Ghana yotsinda inkino isigaje nka zibiri yoshobora kuba ija hehe ija muri Coupe du Monde kuko turabona Ghana ngaha ifise urukino turabe ko yo ifise urukino rukomeye cyane giguca Ghana byaraheze vyayo Ghana iza kuzobona Republique Centrafricaine iri ni yakanga igame yambe muri pole yayo muri 19 ahubwo nayitiranije n'ivyayibaye ko muri kane kane byaranse kane byaranse rero Ghana irashobora kubura kane karonka Coupe du Monde iza kuvana n'ingene izo kuba yitwara nuko rero muri rusangi bimeze kuri izo mpande rero eliminatoire za Coupe du Monde mumva yuko dusigaje match zigera kuri zingahe zitatu match ya Gambia match ya Kenya match ya Gabon vyumvikana uno munsi rero ni saa zitatu mbega biza kugenda gute urukino toza kurutsinda rukino rwa mbere twakinyiraga na Gambia hari mu kwezi kwa kangaya ku 11 umwaka wa 2023 murumva yuko haciye hafi imyaka 2 dukinye nabo twizere yuko kubatsinda 3 kuri 2 nivyo nivyari byo bashobora 3 ariko baje kugombora 2 match hera kabisa umutima tuwufashe mbega uno munsi biza kugenda gute murumva yuko imyaka 2 umuntu aba yikomeje mwabantu ntabakiri wa wundi swat ashobora kuba yarasubiye inyuma canke yarateye imbere byose birakunda rero reka turindire turabe mbega maje gorwa gute ni saha zitatu z'ijoro n'urukino ruza kubera ari abwigu ca Kenya rero reka turindire ingene biza kugenda twifurize amahigwe menshi mu gwacu w'intamba mu rugamba kuri urwo rukino ruza guhuza n'igihugu ca Gambia.